Umwana amaze kwamamara izina ryiwe ririko riraduga ku rugero ruteye ubwoba. Uwundi Tengetenge ni muntu ki? Tengetenge ni umwana w'umugande amaze kwamamara ku rugero ruteye ubwoba, kandi igitangaje nuko yamamaye cane mu kiringo c'umwanya muto cane. Ni umwana akunda gukoresha TikTok na Instagram, ashirako utuvideo zaryoheye abantu benshi, zituma abantu benshi tuzi nk'ivyamamare bamumenya. Izina ryiwe ririko riramamara cane kw'isi yose kugeza aho ashobora gutumwako canke agasinyira amasezerano n'amakampani akomakomeye akaba brand ambassador. Benshi ushobora kuba wibaza ati ese uwundi ni muntu ki, avuka mu gihugu cahe, afise imyaka ingahe, ndetse ukanibaza vyinshi kuri we. Vyose nivyo ndagushikirije, ndagusaba ni kimwe, ni ugukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzodukurikirana, tuzoze turakubwira amateka y'abantu bakomakomeye ndetse n'abantu hazoba bariko baramamara. Ikindi tugusavye nuko nabisangiza n'abandi bose babimenye, kuko ni benshi baba bashaka kubimenya. Ni umwana muto cane mu myaka, ariko uko izina ryiwe ririko riramamara ntibisanzwe, kuko ku myaka mike cane 11 afise ari gukora ibinanira benshi. Kuko kugira ngo umuntu yamamare ni ibintu bishobora guca kure, ariko we vyaramworoheye cane mu buryo butangaje. Izina ryiwe ririko riramenyekana mw'isi yose mu gihe gito. Ushobora kuba wibaza ati mbe icatumye amenyekana cane n'igiki? Ku mazina yiwe y'ukuri ni Sadi Sozi, ariko yamenyekanye cane canke yamamaye cane nka Tengetenge. Yatanguye kumenyekana cane mu mwaka w'2023. Ku myaka 11 gusa, umwana w'umugande yakoze amavideo ayashira kuri TikTok. Izo video ziwe zirakundwa, ndetse nawe atangura kwamamara cane. Ukumenyekana kwa Tengetenge kwatumye umuririmbyi w'icamamare w'umunyamuziki w'umunyamerika Chris Brown asangiza canke partage canke shares abamukurikirana amavideo ya Rango Tengetenge, ndetse banahuye na Tengetenge aho Chris Brown yamwemereye kumushigikira. Tengetenge kandi amaze guhura n'abandi baririmbyi bakomeye aribo nka Inos w'umukongomani, ndetse n'abandi benshi. Ubundi ushobora kwibaza ati mbe ese iyi mpano uwo mwana ivyo akora bimeze gute? Mu ntango agitangura gukora amavideo, abantu benshi baramutwenga. Kumwe umuntu agitangura gukora ibintu ataragafatisha, kumwe umuntu agitangura kugerageza ibintu abantu benshi baramutwenga. Ariko icyo umuntu atagiye gukora, iyo umuntu akora ikintu ntukamukinege kandi ntukamutwenga, kuko ejo canke hirya y'ejo ashobora kuzovamwo uwundi muntu akomeye gusumba mbere n'ibindi ushobora kuba waribaza. Tengetenge nawe ari mu baciwe intege. Kumuca intege vyavana benshi babikora nuko yasa, ndetse n'ukuntu yakina. Ko amavideo yiwe menshi yakina yisize n'ibintu mu maso. Bamutwenga bivanye nuko yasa, ndetse ubona ko naho yakinira izo video haba ari ahantu habi. Kenshi wabona ari nko mu mirima, ndetse ugasanga ni ahantu hari urushanga nawe akagwisiga. Ivyo vyatumye abantu benshi bamutwenga, ndetse abandi bakamusuzugura, ndetse abandi bakamuca intege. Ubundi izo video ziwe zagiye kwamamara gute? Izo video ziwe zagiye kwamamara aho witwa Mike yahavuye ahinduka manager wiwe, yatanguye gushira kuri izo video kuri za Instagram ndetse na za TikTok. Tengetenge ubu yahindutse umwe mu bantu baronderwa cane kuri social media canke kuri rezo social. Muyo abantu bakunda kuronderwa cane canke gutaginga canke kurondera amavideo yabo. Yahindutse umwe mu bantu baronderwa cane kuri social media, haba za YouTube, Google, Instagram, TikTok n'izindi. Uburyo atambamwe bwatumye akundwa n'abantu benshi cane mu ngeri zitandukanye z'isi, kandi akundwa n'abantu benshi cane mu gihe gito. Ubu ni umuntu ariko aramenyekana ku murindi ukomeye kandi uteye ubwoba, haba ku mugabane, haba mu gihugu asanzwe akomokamo ca Uganda, muri Afrika, ndetse no mw'isi yose muri rusange. Nimba ukoresha nawe social media, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, urashobora kuba umaze kubona utuvideo twiwe. Uko kumenyekana kwa Tengetenge kwatumye izina ryiwe riduga ku rugero rwo hejuru, ndetse asinya amasezerano yo kuba brand ambassador w'isosiyete y'i Dubai isanzwe ikora ibijanye no guhanahana amakuru no gutelefona, ico bita entreprise immobilier electronics. Ayo sosiyete yitwa Zam Elect Property.
canke Zamzam Electronic. Igitangaje igihe yaja gusinya ayo masezerano i Dubai, kuko iyo sosiyete isanzwe iri Dubai. Dubai ni igisagara giherereye muri Moyen-Orient canke mu kigobe c'Abarabu, aho gisanzwe kiri mu gihugu ca UAE, United Arab Emirates canke leta zunze ubumwe z'Abarabu. Ico gihe Tengetenge ajayo yakiriwe nk'umwami, ndetse ahabwa icoyo gikomeye, aho yagiriye mu modoka ya Rolls Royce Phantom yera, aho mu kugenda naho i Dubai yagiriye mu nda, yagira mu kibanza c'abantu biyubashye canke ikibanza ca mbere premier class canke first class mu ndege, aho kigiramwo abantu bake kandi kinarihirwa n'amafaranga menshi. Kubera ukwamara kwa Tengetenge kuguma gutera impari mu bantu, aho kwamara kwiwe kunyaruka cyane. Mu minsi ishize naho Rango Tengetenge yatumweko n'umuririmbyi w'icyamamare ku mugabane wa Afrika ndetse no kw'isi yose muri rusange, wo muri Nigeria, uwo nawe ni David Adeleke, ariko yamamaye canke benshi bamumenye canke yamenyekanye cyane ku izina rya Davido. Impamvu yamutumyeko hari igiteramo Davido yakorera muri Nigeria, haca ahitamo gutumako Tengetenge, ndetse atumako n'abandi bana bo muri Uganda bitwa ba Triple Keto Kids bo muri Uganda, nabo nyene basanzwe batamba. Tengetenge kandi aherutse gutumwako canke guhabwa ubutumire n'umuririmbyi wo muri Nigeria w'umuririmbyikazi wo muri Nigeria w'icyamamare Tiwa Savage, aho ashaka ko azoja mu birori by'isabukuru canke mu birori vya anniversaire y'umuhungu wiwe mu Bwongereza, ngo uwo muhungu we asanzwe akunda cyane Rango Tengetenge, ndetse amaze Rango Tengetenge asanzwe atanguye gukina amavideo atevye, kuko yatanguye kuyakina mu buryo bw'umwuga mu 2023 mu kwezi kwa 11, ariko inyuma yuko Aisha Speed nawe akunda gukina amavideo, ndetse no mu bakomediye bakomeye cyane, abonye video za Tengetenge yaciye ahitamo ko bakorana, icyatumye Tengetenge akomeza kwamamara ku rugero rwo hejuru. Inyuma yo gukorana na Aisha Speed, ubu abakurikirana Rango Tengetenge ku mbuga akoresha za social media biyongera umunsi ku munsi, aho kuri TikTok akurikirana n'abantu barenga 7 million followers, naho kuri Instagram akurikirwa n'abarenga 2 million aba followers 2 million, kandi ukabona ko Tengetenge imbuga ziwe akoresha zimwe ziduga umunsi ku munsi, ndetse bikerekana ko aguma amenyekana uko bikwiye ko bwije, aho ku myaka mike cyane afise asigaye afatwa nk'umwami wa TikTok, umwami wa TikTok muri Uganda ndetse no muri Afrika y'ubuseruko, kuko cyangwa Afrika y'ubuseruko ko ni umwe mu bantu bariko barakora ihambaye cyane ku myaka mike afise. Rango Tengetenge yatanguye gushyira video kuri Instagram mu kwezi kwa 5 2023, umva ko haciye umwaka umwe n'amezi 3 gusa, ariko mu nyuma yahabwa yatanguye kuzishyira kuri TikTok, aho video ziwe zakunzwe bikomeye. Video ziwe zashyira ko manager wiwe ari we Mike, ariko icyo gihe ntiyabikora nk'akazi, yabikora nko kwinezeza, nk'iyo Tengetenge asubira mu izindi ndirimbo z'abandi. Ariyo yabitanguye kubikora nk'akazi mu kwezi kwa 11 2023, aho video yiwe ya mbere, video Tengetenge yakoze ya mbere kuri TikTok, bayiravye barenze miliyoni 100 mu gihe gito cyane, kuko ushobora gusa miliyoni 100 muri TikTok ni bisanzwe. Ishusho ya Rango Tengetenge ikunze gukoresha memes, bashaka ifoto bandika amajambo atwenza. Amashusho cyangwa video menshi Rango Tengetenge yatangura akazi isura ya Tengetenge, hagaca hakurikira Tengetenge abyina cyangwa aririmba bitangaje, abakunze kubyina aririmba ngo Tengetenge. Kubera kumenyekana kwiwe kandi Rango Tengetenge yasinye amasezerano yo kuba brand ambassador w'ishyirahamwe ry'amamodoka ryo muri Uganda, rimwe mu mashyirahamwe akomeye cyane ryitwa Kushi Motors Uganda. Mwakoze ko mwadukurikiranye, ese nimumaze kurora Tengetenge mukundira iki? Shaje muri commentaire gatubwira icyo tugusaba, kindi ni kimwe no gukora subscribe cyangwa se abonne ngo uzokurikirana amateka y'ibyamamare byinshi
baba bato canke abakozi bose bashobora kuza bagushikiriza ndetse unabisangiza n'abandi bashishikara babibona. Murakoze.